nk'uko twatangwa tubivuga vision ihindura ubuzima ku bantu benshi. Rero jewe nahoze ndi umumekanisi kandi ndaza ko abamekanisi twakoranye ngaha barimo baramaze kujoininga muri vision. Nivuga ko nta mahera menshi nayinjira muri mekanike, yari amahera nyine abaye ariko nayo yashimye uko biri kose. Nivuga ko naninjiye muri vision najoininga muri $30 nk'uko benshi bashaka kubatije naribwe muri Beri muri Cloud One company zagiye ziba abantu hano benshi bagiye batakaza n'inzizigiro imitima yarazi bavuga ati Yesu ndosaba gukora business, ariko no kubwira ko ntushike intege vision maze nk'isubizo kuri wewe. Je muri vision matanga $30 ndakora $1 ariko please nakoze cyane nabize ku $2, $3, $5, $10, 10, 30, 50, 100, 200 n'amajana 3 ku munsi umuntu agashaka kuyarenza. Ni kuvuga ko rero iyo uri kurakora muri vision nta kintu na kimwe kidashoboka. Uko nari meze mu minsi yahera n'ubu hari diferansi nini cyane. Abantu bashimiye cyane kuba baragenga mu Burundi wacu nga muri Afrika. Mu minsi kubura gukora kwanje mu minsi Imana imeze agenda ashobora kugura umuduga uvuye muri BGM. Ibyari bindoto ibyo twabona ku bandi ubu turiko turabibona na twebwe. Sinigeze niyumvira ko hazongera igihe nzogura umuduga, ariko ndabona umengo muri uku kwezi Imana bikoze ndashobora kugura umuduga. Kumva yuko hari umunsi agaciro cyane. Lesson online nazitanguye muri 2018 ngira bakoze Cloud One ngira barabisatanguye muri 2018 niyo business nahereyeko. Hageze muri 2020 numva iryo jambo ry'umubaba nk'uyo, ndumva telefone umengo namenya kuyikoresha byinshi gusumba. Iryo jambo ryanteye intege cyane. Abakenyezi twebwe tumenyereye telefone uyifashe umenya kuraba kuri WhatsApp, nabija kuraba abo telefone ibindi habaye agapande na gatoya urukangana hariya ngo ndabira mugo umunsi nabona ko atari ko biri. Iyi vision rero ku bakenyezi je washize imbere abakenyezi nk'umukenyezi. Iyi vision natwe bwira duhindurira amateka mu rugo. Uyu munsi jewe ndashobora kugenda kugira rotre umugabo akavuga yuko adafise na 2000 mu mufuka ngo je narotiye rema chenaroti ako konyene kararyoshe mu rugo kararyohera abapapa abamama. Apana cyari tugenda kurutira ujana ushira hariya ikindi naco nk'uko twatangwa tubivuga vision ihindura ubuzima ku bantu benshi. Rero nawe umwanya tugiye kubasigurira twizera ko muza kudutahura kandi umuntu wese ari hano ari ikintu udatahura udasobanukirwa urashobora kuza kutubaza kugira ngo tugufashe gutahura. Hanyuma ni kuvugaho vision ni yandi majambo ni Vango Movie Service Limited. So Ivan ni wako ni izina ry'ikebura. Bako rero bagiye hamwe isosiyete yiyunze iyunga cyo kimwe na ziriya nganda zihingura amafilm. Murazi ko muri wizenya kuri YouTube abantu benshi bagiyeho maraba amafilm ariko ntabwo mushaka kuzihembera amazi ama-views ziya views mutanze ntabwo namwe muzihembera. Rero kuvuga ko twege muri vision tuko dufasha kwamamaza ku marezo sosio baje abantu bahingura amafilme tubafasha kwamamaza. Hanyuma uko kwamamaza biciye mu gutanga like nibyo natwe biduhemba. Iri like buri munyoni wese amaze kwinjira muri vision iramuhemba.
kandi ngaha buri muntu wese ahembwa ko cyagize gute yakoze. Niba ko rero muri VGM mu gihe umuntu yinjiye baramusaba yuko ashyiramo umutahe, kuko uyu mutahe ushyiramo ni umutahe wawe bwego, kandi mu gihe wifuje kuva muri kampani uragira gute urakora wa mutahe wawe. Twageze gutanga akarorero iyo umuntu agiye kurangura nk'ibiharage bakoresha umutahe wawe ari kwizera ko uzaronka inyungu. Hama ni kuvugaho baragereje bararaba avuga ati ngo twabwiye atanguye 2020 itangwa muri yago by'abazungu za Amerika za Aziya n'ahandi, baramara imyaka ya 2023 ariko bakora bavuga ati 2024 reka twishyire no muri Afurika kugira ngo buri muntu wese ahindure ubuzima. No bashe baraba bibaye n'ikibazo cy'ubukene kiri muri Afurika, avuga ati n'umuntu mutoyi nayo nashaka guhindura ubuzima biciye muri VGM. Niba ko bacavuga ati umuntu ashobora gutangura n'idolari 30. Mu gihe umaze gutangwa n'idolari 30 urazigira deposit muri company ya VGM, hanyuma maze uzigira deposit muri icyo gihe company iratanga bonus ya deposit ya mbere ugize, hanyuma iyo bonus batanga bonus ya 10% kumara winjanye muri company. Hanyuma muri icyo gihe niho baca baguha za filime, aba ari filime nyinshi cyane, hanyuma ugacagura iyo wumva ikunezeye, agenda kuri ukayikandako hari ahantu handitse watch, hanyuma maze gukirika kuri watch kakuyotera ikintu bita I like it, and after ukagenda wakira gute bashaka kuzanira agatablo karimo igiharuro kimwe. Ese iyi filime uyikunda rimwe cyangwa ni kenshi? Bibaye n'ibitigira ufise uzagira amalike, kandi bikabana n'umwanya nawe ushaka kuba ufise. Ashaka kuvuga ati nimba uwo munsi ufise kugira like 3 bagwaye igitigiri cya like 3, ashaka kuzandika muri agatablo, hanyuma ugaca kugira confirme. Nuba kumaze kugira confirme iriya filime ubihaye views, hanyuma izo views ko bashaka kwatse n'amafaranga umuntu ayabona gute, ayo mafaranga ese imeze gute, ntabwo yoba ari scam. Benshi ndazi ko ibyo bibazo barabifita, kuko ni benshi bagiye babimbaza barambaza ati ko bino bintu ntabwo tubibona neza. Ni kuvuga ko rero wewe filime imwe uri kuri VIP ya mbere, filime imwe iraguhemba idolari 0,200, ayo onye agashagenda kuri konti yawe. Kandi ni kuvuga ko ajya amafaranga uhembwe company nayo hari amahandi mafaranga iroha kuri ijya like iwatanze. Mvuga ko rero ugize filime 5 ku munsi bawinjije idolari rimwe. Cyo tunabye VGM aje guhindura ubuzima bw'abantu benshi, kuko ushaka gutanguza $30 ku munsi ukinjija $1. Kandi mu gihe ubandanyije ukora, byose ukora cyane byose uronka amafaranga menshi, kuko umuntu yemerewe gukora rimwe ku munsi. Izo filime umuntu yemerewe kuzigira like rimwe ku munsi, hanyuma ugakora mu gihe ukeneye kurotira urarotira umuntu ahereye ku idolari 12. Hanyuma iyo umuntu arotiye, kubera ko iyi VGM ni company yemewe n'amategeko, ni company cyangwa gikurikire nga muri Amerika, niho siège ya VGM iri. Ni kuvuga ko kugira ngo yemererwe gukora ku isi babasabye leta ya Amerika yasabye gutanga miliyoni 100 z'amadolari kugira ngo autorisation yo gukora VGM yo gutanga ubuzima mu bihugu bitandukanye. So numva ko VGM iriko itanga ubuzima ku bintu byinshi bigize isi, kandi uko bamaze kubibona benshi ibihugu bitandukanye bari bahindura ubuzima ku rwego rwo hejuru. Hanyuma urashobora gutanga $30 cyangwa zirenga bivanye n'amikoro ya buri muntu wese, kuko iyo mama ati nubwo umuntu yoba ari umukene yoshobora kwiranga agira gute akinjira agahindura ubuzima. Hanyuma
umaze gushaka iyo depo y'amafaranga izodolari 30 urashobora bivaye nuko ukora ashaka kugatereka nongere ko ni yose nk'idolari 10 ukazongera ku mutahe wawe hanyuma ukabandanya ukora ugakora hama udatereka ndakisa kabazo gato ireka ndotire nuba ko bije murarotira amahera nubwo buri mu nzu urayarotira akaja kuri telefone ya Yarimikashi. Ni kuvuga ko BGM ushobora kwibaza ati none eske ndayarotira amafaranga agenda kumenga n'ibintu by'imiyagayaga igenda gute imeze gute? Ni kuvuga ngo BGM ikorana n'izi banki zidanaza ama USDT online. Akarero turakora n'anizenya na Binance, nazi benshi barazi Binance n'akamaro kayo. Hanyuma tugakorana n'izi za Airbank na OKX. Izi ni mabanki mondial zidanaza ama USDT online. Uko idolari riduze uko tuna dukoresha dolari au papi ariko dukoresha electronic. Uko riduze nawe ubibona kandi uko rimanutse niko kuko urarigura zi Binance Bank OKX bafite aba agent bari online n'abandi mushaka komunikana mu Burundi turabafite benshi badandaza ibintu by'ama USDT akaba ibintu by'ama cryptocurrency uba korera mu gihe uzikeneye baraziguhereza hanyuma ugagira depo muri BGM hama hageze kurotira barotira kuko kujya kurava ngo telefone n'ingodo yawe by'ukuri ntabwo babeshe ushobora kotira muri BGM. BGM hotre imara amasaha 2 cyangwa 72. Mushaka kwibaza ati gute imara amasaha ntayi ku muntu amaze kwinjira muri company? Uko twabwiye ko iyi company nubwo batayati none eske iyi company zakongera ryari imeze gute? Okay, nivuga ko ayo masaha bayakumaza kugira ngo bagenzure konti yawe barabe neza gata muntu agomba kwigira kamanyanga, kuko ushaka gutakaza telefone hakaba hari umwe mu bantu babagenzi bashanga asa n'umugenzi warayikwije kugira profite clotari y'amafaranga ufite muri BGM. Ariko mu gihe y'amafaranga y'amasaha yategekana kugira ngo bace kuri ya konti ya Airbank cyangwa Binance urafita kuripotinga tafita ababijejwe akaba atijeje kuri konti simbona ko amafaranga byagenze gute kunigeze ndotira muri cyo gihe bakenzura konti yawe nimba umuntu yagize ko votre akagira gute bakagira retour kuri konti yawe. Hanyuma ni kuvuga ko kinijana na registrement muri BGM buri muntu wese ategeza kuba afite telefone ya Android. Hanyuma iyo umaze kwinjira kuko hajya kunaga ngo inyoni guruka yisunga igiti, nawe kwinjira muri BGM office umuntu yaguhaye amakuru, hanyuma umuntu yaguhaye amakuru akakubwira ati ngo muri BGM uhindure ubuzima. Rero muri cyo gihe umuntu araguha link, iyo link ukajoininga ushiye kuri iyo link y'uwo muntu, hanyuma bikagusaba yuko utukoresha email yawe na nimero de telefone na password. Nivuga ko ibyo bintu bitatu nibigufasha kuri konti yawe. Telefone ushaka kwitakaza anytime. Ngiye telefone bayitakaze ukagura indi telefone uri connecta ukwirikije ya email yawe cyangwa ya nimero de telefone na password. Amurisho gihe ukabandanya ubutunzi bwawe nimba wataye telefone cyangwa bayikwibye ukaronka iyindi ukiconnecta ubutunzi bwawe usanga kujya busize no kubusanga kuri konti yawe. Hanyuma yaje nkuko twabivuze ati munatangwa $30 hama umuntu agakora mu gihe umaze gukora ugakora usanga ubuzima bwahindutse ku rugezo ruteye ubwoba. Niba kuno munsi watangura $1 ugasanga watanga umutwe wa $30 ariko ugasanga uri kurinjira $1 ku munsi. Mugihe wandangije ukora nuguma kuri $1
iyo amafaranga ariyongera akaba menshi. Je ndabahaye akarorero, jewe nahoze ndi umumekanisi kandi ndaza ko abamekanisi twakoranye ngaha barimo baramaze kujoininga muri VGM. Nivuga ko nta mahera menshi nayinjira muri mekanike, yari amahera nyine abaye ariko nayo yashimye uko biri kose. Reka njeyo ndabe VGM ibyari byo ndabe ko bari kubambwira n'ukuri. Nivuga ko naninjiye muri VGM najoininga nkoresheje $30 nk'uko benshi bashaka kuba ati je naribwe muri Berry muri Cloud1 company zagiye ziba abantu hano benshi bagiye batakaza n'inzizigiro imitima irazima bavuga ati je sindoshobora gukora business. Ariko no kubwira ko ntushike intege VGM yaje nk'isubizo kuri wewe. Je muri VGM atanguje $30 ndakora n'inzizigiro $1 ariko please nakoze cyane nabize ku $2, $3, $5, 10, 30, 50, ijana, amajana 200 n'amajana 3 ku munsi umuntu agashaka kuyarenza. Ni kuvuga ko rero iyo uri kurakora muri VGM nta kintu na kimwe kidashoboka. Wewe just ufakugira kwizera konyine, kuko abantu benshi gitonda ashaka ku ndoto zacu ntabwo dufite kwizera. No mushaba muri iki kintu ukabona ko anytime baracugara reka ngire antuka nta kintu na kimwe kidafite risk, ariko wemera gufata risk kuko n'imodoka ashaka kwigwara nshasha uzi kitazatembagara igatembagara, sibyo iratembagara kandi utayizeye kuzaho uruguruzi duka wizeye kuzobona umusaruro mwinshi, ariko bikarangira nayo kuri iyo duka ukoreramo uyabuze. Ibyo ni ibintu bibaho kandi bishika. Rero nagomba ndabatera intege namwe zo kwinjira muri VGM ku batarinjira kwamaze kwijoininga VGM namwe ndabatera intege zo gukora cyane kuko VGM yaje nk'igisubizo ngaku Barundi, yaje nk'igisubizo ku Barundi. Muri VGM nubwo ufite ku $50 by'amadolari urayarotira akagushikira muri telefone yawe. Ni kuvuga ko nkimara kwinjira muri company n'abarundi benshi bagenzanje nagiye mpanura kwinjira, ariko benshi bambwiye ati wapi izo business zaratwibye na VGM zatwiba. Bambwiye ati no, nimba waribwe gerageza usanga ariyo mahigo yawe kugira ngo guhindura ubuzima. Ntushike intege, kora cyane, nyizera. Cyane nawe nabwiye ati nyizera basi niba yakwiba nzayagusubiza. Ariko ndizera ko benshi no munsi barahinduye ubuzima, ntazi bamwe baza kubashingira intahe babwira ukuntu bariko bakora n'intambwe bageze ko. Iruhande yaho VGM hari ibintu by'ama upgrade VIP, turafite VIP ya mbere, VIP ya kabiri, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu na VIP ya gatandatu. Niko kwizo VIP rero kuzishikaho yandi avuga ati iyo umuntu akeneye gutera imbere si byiza gutera imbere wenyine, ufite abagenzi, ufite abene wanyu, ababyeyi bawe. Yes, bashaka guhindura ubuzima bwawe uhereye no mu rugo. Muri bari abantu bavukana ba petit frère wawe bajya bose bagenzi babashe mu mugambi bakore, kuko mwizo babyiza duhuriye mu kabari ngo none ngurira icupa ego ashaka kuri mugurira yifa kumweka nawe ubiro nkama ayo mafaranga kugira nawe ejo nawe azahindura ubuzima ko nawe wabuhinduye. Niyo mpamvu we bashiraho ibintu bya VIP avuga ati mu gushaka kujana abantu 6 ukabinjira muri company, hanyuma ukafuseho n'umutanga wa $200 kuri konti yawe. Muri icyo gihe company irahise ikaguhemba kubera aba wakoze cyane, wanyu wakoze guhindura ubuzima bwa mugenzi wawe. Muri icyo gihe nawe ukigira gute company iguha agashimwe ka $100. Numva ko ikintu gikomeye cyane. Je nayitamwe ndi umurundi iyo niyumvira kugateka mbwire bagenzi banjye mwese kumahuri hano muri VGM natamwe ndi uko tugeze mu 1000 abarundi bose mwese mukomera amashi. Ego murakoze cyane. Hama rero mugumaze kutuga kuri VIP ya kabiri
yo kampani ishigwingiza $100. Hanyuma kampani igashe gusaba ko ubugiye mu rwego rw'aba agent nicyo gihe kampani ishigusaba yo kugira gute ukora cyane ugafasha bajya abantu winjije muri kampani ukabereka uburyo bakora ukabereka aho we waciye mu gihe ushike kuri iyo level ugeze ku munsi nabo bahagira kwizera bagakora bagahindura ubuzima. Ni kuvuga ko muri icyo gihe umaze kuronka abandi 5 winjiza ku kwezi kampani yongera guhemba $100 ziyongera kuri ajya amahera winjiza buri munsi kuko umaze gushaka kuri VIP ya kabiri ufite amahirwe yo kwinjiza $7, 8, 10 kugeza kuri 20 kwa juru. Urumva ko bikonse n'ibyo ubuzima kuko nubwo uri kwinjiza $10 ku munsi ndazi ko n'abantu bake mu buzima bakora bashaka gukorera 70 ku munsi ariko kwinjiye kuyakorera urayarutira usibye ko mu kinjanye na votre company irakata amafaranga yo kuriha amataxi. Uvuga ko muri icyo gihe votre umuntu abagize company iramukata $12. Izo $12 kuko company ifite office ifite office mu bihugu bitandukanye niba ko igukata 12% ku mahera ugize votre muri company. Niba ugize votre $100 urumva ko bashobakatamo za 10%. Umva nashomba menshi usigarana amayama yagashabayaruka hehe kuri ya account yawe wahuza na BGM zimwe twavuga nka Binance, Airbank, za OKX izo tugashigira ko tugasharonkera ngaho kandi ahantu hose uri kwisi kuko BGM muri bihugu byinshi bigize isi amahera yawe yarutira aho uri hose. Niba ufite account ya $1 hari uko ushaka kubihuza amaze gushika muri Binance cyangwa Airbank ukatransfera kuri konti yawe abo bintu bikagenda neza. Hanyuma mu gihe umaze kwinjiza abantu rero twavuga hariho ikintu bita commission ziva kuri abantu uko bari timu yawe. Iyo timu yawe uko bakora uko babigishije gukora cyane nawe ni kugira gute ubyaza umusaruro za timu zawe ziri ku kivi. Rero ni kuvuga ko ntushirikiraho ushobora gukora ukereka n'abandi ukabigisha kugira ngo bose bagenda bahindura ubuzima kuko nujya mu winjije nimba wewe uri A ukinjira umuntu agira deposit mu runjije nawe ni B niba ko B uramuhembe B nawe mugeza kwinjiza C nawe arahemba B akongera na A akamuhembe. Rero gashigiye uko ni sanga abantu benshi timu yawe yagutse kandi na timu commission ugasanga na commission ziva kuri abantu zisigaye zisumba abantu zisumba n'umushahara winjiza ku munsi kuko umuntu muri no company umuntu afite amahirwe abiri. We have 2 ways. The first way it is one urashobora kuri muri company ukaba ufite umutahe ariko atabantu ufise winjiza sevreto by'amajyabaye kenshi siko muri icyo gihe rero company ntakitabigeze gukora kugira ngo buri muntu wese ahindure ubuzima niba kwashira investment amafaranga yawe hanyuma umaze kuyashiraho muri icyo gihe urakorera ku munsi niba ufise $100 ku munsi $2 niba ko yari n'umutahe byunguka byose ugeze ku $150 winjiza $3. Ugeze ku $200 winjiza $4 ku munsi $250 ukinjiza $5 ku munsi. Hanyuma bagomba gukora uko ariko ikintu utarenga uri kuri VIP ya mbere nshaka kurenza umutahe $1000 bivanye n'amategeko ya company uko abiturekurira. Nubwo kuri konti yawe yarenzaho ariko ntabwo akwinjiriza yarenze kuri $1,000. Bisaye yuko niba ugize umutahe udashaka kurenza $1,000 kino kirenza naho bishesa ko winjiza bari abantu 6 byubashe gushika kuri VIP ya kabiri naho nyene
private ya kabiri urenza umutahe w'idolari 2,000. Aho nawe ushobora kwinjiza idolari 40 ku munsi. Ushyira ko nayo komisiyo ya team commission yawe ushobora gusanga uri nko mu dolari 50-60. Ni kuvuga ko rero n'usangi nuko vision dukora. Nkaba nitwa Hakizimana Fiacre ariko benshi bazi ku izina rya Omi. Nkaba ndi umwe mu bayobozi ba VGM kandi nkaba ndi umwe mu baza guhagararira competition iza kuba uyu munsi. Hama mu majambo make VGM yaraminduye ubuzima ko uko nari meze mu minsi yahera n'ubu hari difference nini cyane. Nkaba ndabashimiye cyane kuba baraje ngaha mu Burundi wacu ngaha muri Afrika. Mu minsi kubera gukora kwanje mu minsi Imana imeza agenda ashobora kugura umuduga uvuye muri VGM. Izari nk'indoto ibyo twabona ku bandi ubu turiko turabibona na twebwe. Sinigeze niyumvira ko hazongera igihe nzogura umuduga ariko ndabona umengo muri uku kwezi Imana ibikoze ngashobora kugura umuduga. Urumva yuko hari ibintu by'agaciro cyane. Ubwo rero nashaka gutera intege n'abantu bariko bariyumvira yuko bigiye mushobora kugara, gerageza gukora, zana abantu kuko mukoze muzoronka umwimbo mwinshi, muzoronka komisiyo kuko abantu kungene mubinjiza ku munsi mugenda muronka amakomisiyo n'imitahe yanyu kandi mukaguma muronka amafaranga. Ubwo rero murakoze, Imana ibahezagire, muje ku kivi dukore turindira abantu, twinjiza abantu turore ko dushobora guhindura ubuzima twese. Si jewe jenyene, si Alexis, si Odeta, namwebwe kumbure mushizemo ingufu murashobora gutera imbere. Murakoze. Tenibis nkaba ndi umukozi wa VGM, nkaba nongeye ndi umumambre wa VGM. VGM ndayikunda cyane kuko iriko irahindura amateka, iriko irahindurira ubuzima. Ubwa mbere na mbere mbanza gushimira upline wanje ahari, ndagushimiye cyane. We wavuze rimwe nkumva gatanu. Jewe business online ndazikunda cyane. Iyi nayo yaje aragahebuza. Icampeye intege ni giki? Ndashimira kandi bwa mbere abakenyezi muba muri ngaha. Abakenyezi mwese oye. Muri 2022 mu civugo cya Louis Marse nyene icubahiro umukenyezi mutambukanyi wa nyene icubahiro kuri gihugu cyacu Burundi yaraduteye intege twebwe abakenyezi. Mu civugo aravuga ati umukenyezi tugira uruhara mu iterambere mu kumenya gukoresha resources social. Hari muri 2022 chizi business online nazitanguye muri 2018 ngira bakoze crowd one ngira barabizi yatanguye muri 2018 niyo business nahereyeko. Hageze muri 2020 numva iryo jambo ry'umwubahwa nk'uyo, ndumva telefone umengo namenya kuyikoresha vyinshi gusumba. Iryo jambo ryaranteye intege cyane. Abakenyezi twebwe tumenyereye telefone uyifashe umenya kuraba kuri WhatsApp, niba buja kuraba abo telefone, ibindi ni habaye agapanya na gatoya wirukangana hariya ngo ndabira. Mugu umunsi nabona ko atari ko biri. Iyi VGM rero ku bakenyezi jewe shize imbere abakenyezi nk'umukenyezi. Iyi VGM natwe bwiri kwiraduhindurira amateka mu rugo. Ubu munsi jewe ndashobora kugenda kugira rotre, umugabo akavuga yuko adafise na 2000 mu mufuko, hamubwira je narotiye. Rema je naroti. Ako konyene kararyoshe mu rugo, kararyohera abapapa abamama. Apana vya bindi vyugenda kurotira uja gushira hariya ushira hariya aya. Ikindi naco muri VGM tuba ushaka gutera imbere, hera mu nzi wawe, hera mu rugi wawe, hera mu babanyi, hera mu nshuti n'abagenzi.
ubu munsi urinjira muri VGM ukaja gutangura kuja kwigisha umuntu hariya hera hajya indani mu nzu. Wewe umupapa ni wawe winjiye kwinjiza umumama wawe abana bawe hamuka ukaja inyuma wahejeje indani. Iyi VGM rero tuyikore iratandukanye n'ayandi ma business yose twaciyemo abantu baciye mu ma business. Nta business nimwe nari bwigere mbona umutawi uri rotirabe. Muga muri VGM ni wavuze uti je nashizemo $100 ariko ndagiza agashika ka $50 wa mutahe wawe urashobora kugabanya ugasigaranamo $50 kandi watanguje ijana. Nta yindi business nimwe twakoze ico kintu cyahora kibaho. Tuyikorera twivuye inyuma gukorana n'umuzungu urakwa nyameshereza urakwakwanya arakuraba nawe umuraba. Iyo ni ijambo rikomeye cyane, ni gatoya muga ni ijambo rikomeye cyane mvuze ku bantu bakoze ama business atandukanye, ariko murabona yuko bitandukanye n'ayandi ma business. Abaciye mu ma business murabizi. Rero ndashimiye nongeye gusubira kugushimira upline wanje, nkaba nongeye gushimira Monsieur Alex aguma bandanya adutera intege cyane atwereka ukuntu twokora ukuntu tudevelopa ama team apana kwigungira ko kuri team yawe ufise abantu guha umuntu wo kuri team yawe ni vyiza kugira nawe azamuke muzamukire rimwe mwese. Ni harambe rero VGM mu Burundi, ni harambe VGM ku isi yose na cyane cyane muri Amerika, ni harambe na Ronaldo wacu tugire Kristo. Mutama ndakuramukije cyane. Amaro cyane Imana.